n'amacupa atabora amashirahamwe abukoresha ni muri buri kurya nyene bagwiza ama point de vente bakaca bagwiza n'amapubere kwa ama point de vente kurya ta point de vente tabifise pubere yayo ku bantu basanzwe badukoresha basanzwe ufashwe agatari mwibarabara ategezwa guhanwa ntatezwa kumva yuko uwo mugende w'amazi canke iryo barabara canke ico kiyaga ari ahantu hagenewe pubere oya. Ndabaramukije bakunzi mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure n'isamizi Agaseke namwe mwese mukurikirana ikiganiro bategabiri wungure ubwenge nongeye kandi kubaha ikaze mu kiganiro cuno munsi. Uko umwaka utashe rero kwa gatanu ruheshi Uburundi burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gukingira ibidukikije. Uwo munsi mpuzamakungu rero ukaba washitse mu gihe Uburundi bwatanguje isekeza zero déchet mu ntumbero yo gusukura ibisagara. Aho rero no munsi rero turi kumwe na Jean Adonis Nishimwe yashinze ishirahamwe Youth for New Vision. Iryo shirahamwe rikaba riharanira gukingira ibidukikije cyane cyane gusukura ibisagara. Aho tugiye kuyaga rero akamaro ko gukingira ibidukikije n'ingaruka zishobora kubonekeza mu gihe ibidukikije bidakingiwe. Turamuhaye ikaze mu kiganiro. Ego ndabashimiye murakoze. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina mbega Adonis ninde? Jean Adonis Nishimwe ni umwe mu gwaruka rwavukiye Bujumbura. Ego ndi umwana agira kabiri mu muryango w'abana batanu. Nkaba nize amashuri yanje mato mato kw'ishuri rito ryitwa École Bassin. Hama cambaniriza amashure yisumbuye kw'ishure bita Lycée de la Convivialité mu Kanyosha. Hanyuma mu bijanye na kaminuza nize ibijanye no kubaka ndavyiga kw'ishure kaminuza ryitwa Université Lumière de Bujumbura. Hama mu bikorwa vya misi yose haba nsanzwe nkora ibijanye n'ivyo kubaka. Ego reka mbe ndageza ngaho. Ego haba nubatse. Ego mbega kuvyerekeye ishirahamwe Youth for New Vision naryo mu kivuga kwiki? Kubijanye n'ishirahamwe Youth for New Vision ni ishirahamwe ryatanguye mu mwaka wa 2020 mugaruza kwemererwa n'amategeko itariki imwe z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2023. Ni ishirahamwe ryatanguye rivuye mu ciyumviro cabo twari kumwe nk'ugwaruka turiyumvira gutanguza ishirahamwe. Rero niyo twaritangura ico gihe tuca turiyumvira ati mbega nigiki n'umunsi twofasha ugwaruka. Nk'umuntu rero nayimvuye hayaciye imisi umuntu tuvuye gukurikira inyigisho mu gihugu c'Ubufaransa. Twabonye yuko vyari bikenewe yuko twoshinga iryo shirahamwe rizoza rikora hanini ibijanye n'ibidukikije na burya n'izo nyigisho tuba tuvuyemo zari zijanye n'ibijanye n'ibidukikije. Ego mbega nk'umuntu ariko aradukurikirana muri iki kiganiro yumvise ishirahamwe Youth for New Vision yo ritahura gute? Ishirahamwe Youth for New Vision ni ishirahamwe ryihaye ihangiro kwanza gufasha ugwaruka kujanye no kwiteza imbere. Kwijana no twiteza imbere dufatiye mu vyo bashoboye. Iyo tuvuze Youth for New Vision turifuza yuko ejo tuzoronka ugwaruka rufise imbono kazoza imeze neza n'umunsi mubona n'umunsi ugwaruka uraheza amashure ntirubone ejo kaho. Ivyo rero tumaze kubibona tubona yuko mu vyo totanguza ni yuko twogerageza gufasha ugo gwaruka rutari ko babona ejo ukuntu bizogenda mu kurushira hamwe. Hanyuma impambavu y'ubwenge baba barahuye mu ishure tukabigisha ibindi bishobora kubafasha mu kwiteza imbere. Rero aho twaje tubona yuko mu vyo bimwe vyo tuma biteza imbere harimo nibijanye n'ivyo gukingira ibidukikije usanga bayivyaje umusaruro ugasanga bibahaye n'akazi
kejo mu byo baba ko barakora. Bimwe mu byo ishirahamwe You for New Vision rikora harimo gufasha mu gukingira ibidukikije. Mbega kuri kimwiyumviye gukorera muri ico gisata? Ico gisata hanini twacumviye kwanza nkuko ndababwira tuvuye mu izo nyigisho zari zateguye n'ishirahamwe mpuzamakungu bita UNESCO, aho twari twaronse amahirwe guseruka Uburundi, niho baca batubwira ati ni vyiza yuko mugenda mu ivyo bihugu mwaje muvamo hama mugafasha ugwaruka mukabigisha ibi mwaje mutwereka yuko ushobora kuba ukurakora ikintu ciza hama ukabandanya ukingira ibidukikije. Ico gihe rero nayi twagiye dushikiriza umugambi tuba tumaze kubona mu gihugu iwacu utari bwatangure, tuba tumaze kubona yuko hatanguye kuza ibijyanye n'amabuteye en plastique aguma kwiragira igisagara cyose. Nk'umuntu yari yize ibintu byo kubaka, twabona yuko neza neza kizoba intambamyi muri kazoza. Tuvuga ati ico kintu kiko kiraba intambamyi, kandi n'umunsi ico gihe imbere nta n'ingingo zikomeye zari bwafatwe no mu gihugu ku bijyanye n'abantu baza barata uto tuntu batari bwabona akamaro kawo. Dufatiye ku buhinga eto tumaze tubona yuko mu gihe ayo makopo ubwo mwanya ivyo bintu vyose bikoze en plastique bata aho hose, abantu bashobora kuvyegeranya hanyuma bakabashobora kubivyaza umusaruro mu kubikuramo nk'amatafari. Amatafari kandi usanga afise n'akamaro. Yego mumaze guhabwa izo nyigisho mukabona koko mwisunze inyigisho mwahawe ko mukwiye gukinga ibidukikije mu bihugu mwaje muvamo, nkamwe mu Burundi mwabona ko ari akahe gahaze kugira ngo mutware uwo mugambi mwerekane ko mukwiye gutoragura ayo madeshe plastique? Ego agahazi ico gihe kari gahari ntivyari vyoroshe ko benshi ntibavyumva, biragoye no gutahuza nk'umuje no mu gisagara ca Bujumbura ahege kaminuza ati ngo tugende duhimirize urundi rwaruka, tugende muyo makanivo, tugende ku nkengera y'ikiyaga canke ku nkengera z'inzu zitandukanye, dutore ivyo amakopo n'amabute yandi yose mu bwoko atandukanye ya plastique. Vyari bigoye kubera ntitwaye bwaronke ego n'abadushigikira bijanye no kumva umugambi, mugabo buhoro batanguye ari bakeyi, muga ubu bariko baraza ku byinshi babitahura. Mbega none mwebwe ni ntambamye mwabona mu gihe mubonye amakopo asandaye mu mabarabara? Nyuma amazi akaca badeborde, ejo ugasanga abantu batwawe bivuye ukuntu amakanivo yashoboye kuba bushe n'ayo mabute ya plastique, hanyuma ugasanga amazi asanze mu barabara. Amaze gusanza mu ibarabara ntaje mu mazu cyonyene, aca yonona nayo mabarabara. Amabarabara twara uburyo bwinshi gose mu kuyubaka, ugasanga rero yononekaye bivuye ukuntu baba yubatse neza, atwara imigende yitwara neza amazi, mugabo rero bapfuye kuyateramo, hanyuma ivyo bintu nivyo bigarutse bikagira bikabusha iyo migende. Ico ni cambere nko kumabarabara. Dufatiye no ku nzuzi rero canke ikiyaga cacu, n'umunsi Uburundi buri mu gihugu gifise ikiyaga kimeze neza, mugabo n'umunsi abarundi bake bazi guha agaciro ico kiyaga. Ico kiyaga rero ugiyeyo hari gusanganye vya bintu vyose vyazana mu nzuzi tubisanga ku kiyaga. Ivyo naho tutarabahinga, mugabo turazi yuko ayo mabute ya plastique dufate no mu byo akozwemo si meza gose ku kiyaga cacu no ku binyabuzima bisanzwe bibayo. Tukaja tugira ubwoba rero ejo canke hirya ejo tuzosanga ikiyaga cacu twishimira cari cy'ingenzi, cari kidutungiye n'imiryango itari mikenyi, twakibuze cuzuyemo amabuteye bataye. Mu nyuma kazoca bitwara uburyo bwinshi igihugu kugira bishobore kubikura. Rero ubu turifuza yuko tuzitira tutaronegwa mu guhimiriza ego abajene n'abanyagihugu bose yuko bategerezwa kugira kubutora aho buri bose kugira ubushokonona izo nyubako z'igihugu.
Ego muravuze ko mufise intumbero yo kuzitira mutaronerwa nk'ishirahamwe twavuga ko mugomba mubera akarorero Urundi rwaruka ishirahamwe Youth for New Vision ni igiki mumaze kurangura mu gukingira ibidukikije no mu gusukura ibisagara. Tumaze gukora ibikorwa bitari bikenyi muri ico gihe twashaka gufatira aho twahe no muri Bujumbura main dufatiye muri commune na Muhani ho twatanga gukora twashe gusukura amabarabara atari makenyi no ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Aho rero mutubikora gute turahimiza abajene bacu abajene activiste mu ico gikorwa abo bajene dusanzwe twankadira no mu bindi bikorwa bakaza rero iyo aho duciye niko dusiga ubutumwa budasanzwe ku bantu basaza babaho bamaze kubona yuko hari urundi rwaruka ruje gutora ikintu wenyene yataye twabasigiye n'ubutumwa ati ni vyiza yuko iki kintu tubatoreye byo vyiza ko namwe mwoza muragirane tutunda ko tukibatorera abwo mukagisha amapubere ubwo butumwa rero turabusiga gose hanyuma inyuma yaho nyene tukaca tubigisha yuko bashobora no kuvyazamo undi musaruro nk'ivyo twababwiye twatanguye bwa mbere nko mu bice vyo mu Kanyosha twagishije abajene atari bake ukuntu bashobora kudukuramo nk'ibintu vyajana amashurwe baragiye ku gaformation gatoyi ubu rero niho two turahimiza bagenda ku ntambwe yindi aho bashobora kuvyaza umusaruro kubakunda ku bintu bijana n'ivyo kubaka bashobora kubakura mu bijana n'amatafari kandi akavamo n'amahera ego Ego mbega iyo ibidukikije bidakingiwe mwe mubona ko hari gipfa. Ego hari igipfa kandi gikomeye iyo ibidukikije bidakingiwe n'iterambere nishobora gukunda aho hantu naho torara turubaka ibintu bikomeye utabanje kwanza gukingira ibidukikije vyonyene biragaruka bikikomera karuru bikagaruka kandi navyo nyene bikatugira nabi yaza mwabibonye kenshi mu gihe ibidukikije tutabishize imbere inzuzi zageze atwara abantu mwarabibonye iyo ibidukikije bidakingiwe neza hari n'ingwara zaduka yego izi ngwara zose tubona zimwe ziva kujanye n'imicafu ni yuko ibidukikije nabikingiwe neza yego navyo nyene mu nyuma biri revolta muruko gukingira ibidukikije murahagarara cyane ku kurwanya imyanda itabora mbega kwiriki ari byo mwahisemo tuhagarara gose ku myanda itabora ico twagihisemo kwanza tumaze gufata kwanza muri zo nyigisho mwababiye bwa mbere yuko tukijayo nawo projet umuntu twashoye gupresenta kandi tubona yuko ari projet yofasha gose ko tubona yuko iri pertinent gose kujanye n'amabuteye two turabona ekaba mu buryo budasanzwe akoragura mu buryo budasanzwe kandi tukaca tubura yuko n'amashamwe ntakashamwe inguvu kugira ante ayo mabuteye yabo ashoye kugira ante inyuma yo gukoreshwa ashobora gushugwa mu mapubere canke kuyahindura mu bindi bintu niho mpamvu rero ico gisata twagiye tuko turagikoraho gose ko tumaze kubona yuko standardage publique mu buryo bwose mu buryo muri santé mu buryo bw'inyubako zose n'iz'igihugu zose tuko tubona yuko ico gisata tuteza kubisha mu nguvu nyinshi ego dusubiye inyuma gato mwavuze ko muri rwaruka rwo mu gisagara mwagiye hamwe kugira ngo mushire inguvu hamwe mu gukingira ibidukikije mbega mwebwe ico cimviro byabajemo gute mu gihe urundi rwaruka rubona ko menga biragoye ego ntivyoroshe nk'umwe mu rwaruka yari yagize amahirwe gushika ahantu agahimirizwa akaronka izo nyigisho narumva yuko izo nyigisho umuntu agarutse ngahatezwa kuzifasha mu bundi rwaruka bakavyumvamo bakumva mbene yuko hatezwa kuba nyene ntibe kwanza ingingo bwa mbere ahubwo bakumva muri bo ko batezwa kubikora ego rero ico ni ibintu bitoroshe mugabo maze kubona yuko mbere bishobora kuvamo n'akazi nk'umwe kandi yoba yashoboye kugira amahirwe akagira inyigisho zanye n'ivyo kubaka tukona yuko ashobora kuvamo amatafari ameze neza kandi akomeye umuntu yoza akoresha muri binogo bakoresha amatoilette bita amafoseptike
canke ahandi hantu begereye ikiyaga canke inzuzi haba isi yawe idakomeye, uwo mugambi twacu tubona yuko ari mwiza gose. Ego. Mbega namwe iyo mubyegeranije ntihora bishika mu kabironda ahantu? Ego, nko mwishirahamwe iyo tuvyegera turafata kandi tugahimiza tukegeranya. Ego, nkuko twababwiye yuko twafashe indwaruka yuko bashobora kwiorganiza mu migwi mito mito kugira dushobore kubafasha kubaha izo nyigisho. Rero nk'ubwo gwaruka hayo bamwe bamaze no kugira amakoperative yabo. Nk'imwe hayo koperative yitwa turashoboye, isanzwe inazwi yamaze ikiyandikisha neza. Iyo nkiyo yari ihangiro yuko izo ziragirane ikora amatafari, ikora ikintu cyose gishobora guhingirwa mu mabuteye. Rero iyo mwishirahamwe tugize ico gikorwa tuca tuyaha nk'iyo koperative, hama rero ikacibandanya ivyo bikorwa vyo guhindura ibindi bintu bishobora gutuma ugwaruka rugira iki ruronkamwo akazi, rukaronka n'ukuntu gushobora kwisunura mu vyo basanzwe bakora mu vya misi yose. Mbega mu guhingura ivyo bintu bakura muri ayo madeshe plastique nabo ntimuza hava musanga bari kubaronona ibidukikije, kumbure bo baca bakoramwo ibiki n'ibiki? Ego, kimwe mu vyo bakorana babwiye yuko bodukoramwo ibijanye no gukuramo amatafari. Ego, ico tumaze kubona ko ari intambamyi mu gihe bako barakora, babanza kuyonza ko twabibonye, hama mu nyuma bakagerageza. Rero izi nyigisho turazibahimiza tukazibaha, mbere tugaca tugira ko tunasaba yuko ababishoboye bashobora kubafata ku mugongo. Kubera iki? hari amamashini ameze neza ashobora gutuma bashobora gukora batabanje kandi kuginane guhonya ibidukikije biba bivyegereye. Ego. Kuva mutanguye nubwo igihe kitaraba kirekire cyane, n'izihe ntambamye mumaze kubona zituma imyanda cyane itabora iguma yibonekeza mu bice bitandukanye kandi akamo kaguma gaterwa? Ego, intambamyi ya mbere niko tumaze kubona yuko mfatiye kwanza mu kibano abantu ntibirabitahura, mugabe ko biraza abantu hamene gihugu ntibazi gukoresha n'amapubere. Ico turagimiza gose ko twabonye yuko iyo iri mu ntambamyi. Hama ikindi naco tumaze kubona ni yuko naho mashirahamwe nyene asanzwe akora ubwo bucupa ntibaratahura umugambi, ntibarumva ko batezwa gushigikira gose ibi bikorwa nk'ibi vyo gufasha ugwaruka ruba ko ruritanga kwegeranya ayo macupa atabora kugira ashobore kuja ahantu yagenewe. Ego, hama ubu bitwe twararyohewe tumaze kumva na leta igiye mu rya mugambi wa zero deshe. Twaje tumva umenga tubona ko dushigikiye gose icimviro twatanguye yuko tutihenze. Ego, mbere tukabandanya dushimira gose leta, mbere yocishamo n'inguvu gose kuryo atamwene gihugu yo bagita agacupa habonye hose katabora, ku buryo kandi ni n'amashirahamwe duhereye ku mashirahamwe buhingura no ku mabotike handi. Hanyuma ni mu tukasaba yuko baba bafise ahantu batezwa kubiterera. Ego. Mbega none nakahe kajambo mubwira ayo mashirahamwe ahingura ubwo bucupa ndetse n'ababukoresha? Akamo dutera kuba amashirahamwe ni yuko boshigikira umugambi. Ego, boshigikira umugambi vyofasha gose ku gihugu kandi nabo nyene vyobafasha. Muinze mubona agacupa ukuntu kameze, n'agacupa ushobora kwegeranya kandi hahinze abandi mashirahamwe akomeye cyangwa ashigikira n'aba makoperative two turashinga, hashobora kubamo n'umugambi wo gusa kandi kugene nani kugira ico bita recyclage yabwo, bagasubira kandi bakabutransforma bukaza bushasha. Rero ubwo bucupa bwa busanzwe bamwe usanga babukura hanze, tukaca tubwironkera ngaha nyene bukaba réutilisé. Ego, rero amashami turahimiza gose yuko imigambi nkeyi boyifata mu mugongo bakayishigikira. Mbega ni akahe kamo mwoha ugwaruka canke abandi bantu batarumva akamo ko gukingira ibisagara canke ibidukikije? Akamo ka mbere duha ugwaruka ni yuko botahura ikintu ca mbere. Nk'ubu tubona ugwaruka rusigaye rukunda kunywa ibinyobwa vyinshi bivamo y'amacupa. Ni vyiza kumenya yuko ahantu agatereye mwisanzwe aheje guhonya ibidukikije.
iyo aba yiyumvira yuko ahantu agaterera ari nk'umufurege ejo kazuza kuzivya uwo mufurege leta ikahahombera ku nyubako yayo nawe n'ibigugu batumbe aho hantu bakahahombera mbe mu nyuma ako kantu nyene kakagaruka no kwica ibitari bike no mu bijyanye n'ubuzima bw'abantu kakabushikira iyo habaye iyo inondation abantu barashikirwa ngo kumva yuko ntonda yuko leta iguma iduhimiriza yuko aho kantu utoye ni muri buri wategerezwa kubaza ujya muntu kaguriye nza kugata hehe hanyuma uje ugakoresha aca kwereka hateza kugata ico rero ugwaruka benshi n'abandi bakoresha baracibagira kusaba gatoya ati umuntu ko mpeje kugura ikintu unyereka ndagihejeje nza kugishira vyo natuma nabo bantu basanzwe babikoresha mu budandaji baca bagwiza amapubere ico rero tukabimiza yuko batateza guta ahantu ahayo hose babishira mu mapubere hanyuma tukabimiza kandi yuko guhumbira ibikorwa vyo guhimiza urundi rwaruka kuza barakura amacupa atabora mu mabarabara no mu nzuzi no kugera cacu ca Tanganyika. Mbega nakaye kamo kuri leta y'u Burundi naho ari nk'ingingo zofatwa canke akandi kamo mushobora kuyitera. Kuri leta y'u Burundi turasaba gose yuko ingingo mperekeza gose ku ngingo babashinze bijanye n'amacupa atabora. Ego basanzwe babizi gose yuko ari intambamye gihugu rero bakwiye gose guhimiriza cyane kwanza amashira hamwe abukoresha ni muri buri kurya nyene bagwiza amapoint de vente bakaca bagwiza n'amapubere kwa amapoint de vente kurya ta point de vente tabifise pubere yayo hanyuma bibaye ngombwa hakabona izindi ngigo zikomeye nko kw'iryo cupa hakabona nandi mahera leta ishobora gutaxa yo taxa kwa amashira mu kuryo ashobora kuva mu amapubere na leta nyene kaciyagwiza akaba menshi kuryo umwene igihugu cyo gugwaruka rurinze rubakoresha rutezwa kumva yuko rutezwa kuyashira hehe muri pubere hama ikacigira kukagira n'indi ngingo ku bantu basanzwe badukoresha basanzwe yuko ufashwe agatari mu ibarabara ategezwa guhanwa ego ategezwa guhanwa bimwe vy'akarorero vyo natuma mbere natwebwe tugira uwo mugenzo mwiza wo kumva yuko ikintu mpeje gukoresha ntegezwa kubishiraho cagenewe ntatezwa kumva yuko uwo mugende w'amazi canke iryo barabara canke ico kiyaga ari ahantu hagenewe pubere oya ico ni cambere yuko batezwa kumva yuko ahantu seho hagenewe pubere zikabaho kandi twazishamo ivyo twategezwa kujamo. Reka dushimire mutumire wacu Adonis Nishimwe yitavye ubutumire kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke. Shimire namwe mwese mareko muradukurikirana kiganiro batega birungura ubwenge kigarukiye ngaha naho butaha.